ntabakamyo muguma mubona babereka ashobora nibabereke izine bwahinguriwemo yace yishura yuko oya kumvikana rimwe ngo wuzuri ngo oya rero nibabugumize ngaha ngo bazugurirwe ngaha je ndaza ko vyumvikana no sore no kubaza cyo kibazo cyakabiri muti ifumbire hajemo amakomine iyo bariko barayitanga mututu jewe mbona kenshi na kenshi haba harimo abatwari bo hasi ngo chef de secteur ikibazo cawe gute no mvuga ko mushaka kiko komine ijamo kandi umva basanzwe kumvikane twe tuvuga yuko bijya bintu by'amasivasiyo ni habanza habicigwa cerekane amafaranga atangwa abaye hapi yo fumbire hanyuma n'ingene bigenda muri rusange tukeneye d'abord un audit isuzumwa ryimbitse hanyuma ivyo vyose bijemo ico kitaraba nta muco gatatu muti séparation des pouvoirs mu gihe turi mu ntwaro ya demokrasi cyo kiza ko murakoze mbega no demokrasi ni iki canke nutahura ico demokrasi demokrasi ni ivyo nyene nukuvuga yuko inama nshinga amategeko akazi kayo ibibazo tuba turavuga ngaha n'amacho amategeko tuba kubirikora bivuga ibibazo tuba turavuga ni ubutungane bwa buriko burabikora nukuvuga usanga byose biri mu minwe ya executive twebwe tuvuze la séparation des pouvoirs wubaka ico bita le système national de l'intégrité système national de l'intégrité nayo leta inamashinga amateka inamuguza amateka opposition les médias la société civile abene gihugu umwe wese agira ijambo mugabo siko bimeze ibibazo nk'ibi izi deba ubu ninda yinjira mu namashinga amateka kuza kugira je mu gatondo bari badutumiye ndabakarurira ngo tugende mu bintu invitation ndayifise ngaha ngo tugende ngo mu bintu ngo byo kwerekana ngo amaresultat ngo yivyaseni reka ndabikwereka ise invitation mugabo nashitse ku muryango mugato ngo ya ngo nivyo abashinga amateka gusa singiye none twagiye badutumiye singiye invitation genda mubaze gituma babihagaritse kubera nuko bazi ko ari ibintu bitameze neza nivyo séparation des pouvoirs rero nivyo c'est la transparence none iyembeze barayitanze abantu bose bazindutse bagenda mugabo ngurumva ngo twaciye tubona yuko ngo ari ivyo n'amashinga amateka gusa c'est quoi ça nabe rero c'est pas de pouvoir nico yewe mu mabaze umuhinga Dionede kuzerekeye urinde mutore armée y'ikinyamakuru BTV muri processus yo gushiraho amahera leta ikoresha ibisata vya leta nivyo bishira imbere amahera izokoresha n'ayasohoka mugabo ico duhora tubona nuko bidoga abajejwe ivyo bisata bakavuga ko iyo bashize amahera muri vya bisata twavuze bizana umwimbu ayo mahera batayabaha bagashobora guca badashobora gushika ku migambi baba bateguye muri ministère ya finance nabo bakavuga bati hariho incompetence ku bantu bamwe usanga badashobora gushiraho yama budget na cyane cyane budget programme shasha yahabaye kugira bishobore gukorwa neza no kuvuga umwe wese ugasanga umenga mu gitano ikibazo mwanya bagiye ikibazo rero mbega bipfirahe hagati yabo baba bateguye imigambi mu bisata bitandukanye hanyuma na ministère ya finance iheza ikayungurura iyo irikiraraba ati imigambi yo imbere ni mbega ikosa byoca rijahe ikibazo kirihe mbega inyishu zoza ikindi kibazo coba kirihuye na nonze nyanebe vya finance ego muvyavuze aho muvuye na nonze neze nziko bana Evariste radio televiziyo isanganiro ikibazo mfise kijanye mu byo leta yokora kugira ngo amafaranga akoreshwa agabanuke harimo gutubika abavubi mbega ako kambo kamaze gutegwa kenshi mugabo twararimiriye yuko hariho uravuze ati amafaranga haba bagira budget programme mu ministère n'andi masitisiyo bakavuga yajikeneye ati none kandi bakaba ari na maki iriga nk'uko twabivuze iryo mafaranga ni maki twavuze yuko uravye n'ingene iyo budget yubatswe mu nteguro amadepense asumba amarosesi umva abari make umwaka utangura tuzi ko ari make dutanguye nabwiye yuko muri no budget n'ino mwaka jerekana ko babuze imiliyardi amajana 4
Tuvuga rero yuko ko aba ministeri abura cyangwa amainstitution y'amafaranga birumvikana ko nayo bafise amafaranga ibihumbi magende majana nayo basaba mu mabanki commercial canke bakoresha amabondo trésor. Urumva ko bivugwa ko bidakogwa birumvikana ko amafaranga ari make. Twebwe gusa icyo tuvuga ko ari make rero nibareke kwihutira ajya amafaranga ya misi yose yo dépense courante bya by'impapuro n'amasalere gusa ngo baduze bagurishije karibira n'ibiki ahubwo nibabandanye niba tubikuwa vubi cyane ishaka kibazo bavuga ati hari uramaje ati mbega wowe uvuga gute ko buguma n'amafaranga ya 2024 2025 kandi ibintu byariyongereye icyo kibazo ninaza ko nuko nyine akunda kwazibaza wowe uwo kubaza wowe ngaho wowe ukoresha budget niko arusha umwaka wawe hongeye kwangahe ku mafaranga waguze hongeye ko nkanga nawe togisha wewe wakoresha aje nyine wahembwe mu majana 3 sinabye gafata mu majana 3 nabo baramwonge ni 4% twe 4% nibashiye ko nibisanzwe aho bishoboka mugabo babumve ko boguma muri rya charge courante amafaranga abonetse none umuntu ashobora ntaza gufata ideni kugira agura agakoko y'umuntu igiye gushumvira umuntu afata ideni ntafata muri wa mushahara yarafata muri dépense ya nepasi ukagura agakwafu kugira akavyare ukagura impene twe tuvuga tuti leta aje amafaranga y'umwaka wahera ntaco wabaye imiduga wagumye ugenda bayo yose aje amafaranga ntacayirize cyane imiduga ntiyaduze cyane karibira nivyo yagumye yarongeye ko cyane mugabo naho kuno wongeraho gato aya mafaranga waronse mu marosete mu tax yashire muri bya bintu bizozana amafaranga menshi ya kawa ya cayi ya minere ya matomati ya mavoka eje namye mbona ibikamyo ngo matoni mu yinga batwara hariya biya bintu bo bihingura bakamyo nivyo twe tuvuga tuti tubango ngoreka gukora ibikorwa ngo byihuta we ngo byihuta ya mafaranga bijanye muga ibindi twitegurire ya mbono kazoza 2024 na 2026 hanyuma abo bajije ati mbega agence des capitaux des marchés des capitaux ivyo bintu bya marché des capitaux ntabwo babivuga marché des capitaux ubanza kuraba le contexte socio-économique mu gihugu shako mu vyumba ugize ubwiye umuntu afise amafaranga uti l'inflation uno mwaka ibiciro bizoduga 36 kwijana uwo muntu azakucaza kwembesisa umuzungu akoresha amanorme standard ninde kandi abadi inflation iri kuri 3% mu Rwanda ni 7%. Achaza na amafaranga acha prefera mu Uganda ari muri Kenya ni kwijana inflation deficit ufise uru hama abantu marché des capitaux mbega marché no tuvuga les capitaux nama immobilier wogenda ama hotel nga umutwe ugenda ubunyene muri hotel iyo hotel ntimajinga abantu bari ko barafungura ariko baroga abazungu ariko baraza abarundi ariko mwabonye hajya muri restaurant ibanga ni muri ngasi mwe muzi gusa na je ubona ziko turananywa nakayi ubona twasoje bitanga ari twashaka kunywa kayi hari bazo za marché des capitaux les capitaux ni gihe abantu bafite pouvoir d'achat nimuze muri baza ngo ni l'offre la demande ya yubuze amafaranga avuga ati mbiga no gura iki kugira nze nunguka abonye ko umwaka amafaranga yiwe ata perdre valeur abonye amafaranga kuri marché kuri bank BRB imaze imyaka 8 irenga ivuga ko idolare ari nk'ibihumbi 3 canke 2,5 mugabo kuri marché impande bose n'umwana mutoya azi ko ari 5 canke 6 ni kuvuga 30 ni sumu sirere y'umunsi umwe ndiko ndeka ko ari structurel marché des capitaux rero mwumve muri yo sens batasenishije ayo indicateur macroéconomique azwi haraye jamadette les marchés des capitaux izo fonctionner hari mugabo izo fonctionner nabi kandi umusaruro ni mukeca amakomine n'ivyo abakozi aho bari yongereye yaragabanutse ariko muri lobice muri cyo kuvuga itwe ko turagwa by'amabice niberekana amafaranga azoje mu makomine kandi amakomine yaragabanutse cyane hanyuma ibikorwa birongerekana cyane
komine rero leta muri no budget yategeza kuvuga ati 30% cyangwa 20% cyangwa 10% n'ibiburi ega ibi bya decentralisation byatangwe mu 2005 si ibintu bije ubunyene ariko ntibigeze kiretse mu 2010 n'umunani niho batabuza barayihaya miliyari $500 bashara bihagarika ajya miliyari $500 muyimbutse neza miliyoni pito amamiliyoni $500 byafashije ibintu bitari bika amashuri utu biblioteke ariko komine twe tuvuga muri niberekane amafaranga agenda muri komine bavuga ati ikomine ironka n'ibiburi miliyaridi 100 na karori bashaka mugabo muri bije biboneke niho honyine tuzovuga iterambere ko rishobora kubana handi nimba baza barayungikira bacisha kuri fonike ibintu byose ibyo bintu bacisha kuri payeje ya banque des jeunes banque des femmes ngo komine bayiha ibyo bizo guhagarara komine koko ikagira amafaranga mu bibazo bijanye n'abene b'igihugu niho honyine tuba tuvuze na décentralisation la décentralisation juridique y'amatext ibipapuro ngo komine inatite autonome bigahagarara akayiha amamwaye koko iterambere gashoboka amakomine amafaranga hari ikintu twavuze ngaha mantunze mu gihugu hatabaye ico no kwita guhabwa ikibanza ibintu bya recherche na la science umenye yuko tukibona yuko umengo la science na recherche ibintu by'ubwenge n'ubushakashatsi bidahawe ikibanza makino gihugu menye ko bizotugora cyane kuko nitukigira ikibanza bice bijana n'ibya transformation uburundi niba bumve yuko la science et la recherche bitagira ikibanza n'ibindi tujye tuvuga tuba tukina ninde twofata amagara kire karaze kubikina neza gusoma abandi bantu bose mugabo la science et la recherche ni kintu kigomba kugira ikibanza hanyuma mwavuze muti ibintu by'ama micro finance nukuri birateye isi makino gihugu ibintu bijanye twavuze yuko ro branchement mu hantu haje ari mu mazu no mu ivyo bintu by'ama institution financière mu ma microfinance mbere abo bantu baribire hama miliyari n'amamiliyaridi twese amatwabivuze twata mugabo nta numashaka kutwumviza kubera iki les complices sont devenus plus forts que l'État kugeza kuno munsi abantu biba amafaranga y'igihugu bamaze kugira ingufu gusumvya leta ivyo nivyo bintu bigaragara biboneka none ko tuguma tuvuga ayo ma microfinance urazi iyumvira ari mu microfinance yari mu kinama n'ayandi abantu baguma bibwa abantu bagasemerera dufise amadosiye ubwene ndwi muri Oricom twabaza yukiye ko biraba nta numwe avuga kubera iki usanga nabo bantu cyo mubajeje kubibuza usanga bafise mu mitahe usanga bariko bari babene gihugu ivyo rero nivyo bintu kuko batarimo nibo birika bigume bituga gutyo rero hari ikibazo gikomeye abo yo twose babene gihugu niba banze babaza imbere ko baja mu ivyo bintu bamenye ko ariko bariyibwa nukuri iki kintu mukivuge abene gihugu babanze bashishoze kuko urumviye shiramwe bagemewe na leta riba riko rirakora mugabo cyo usanga baguma ivyo bintu nagenda bwira ko byatanguye depuis 2006 bibwa kuva Igitega Ingozi na Bujumbura mugabo n'ubiguma biduka nta muntu numwe agira mugabo bene gihugu umengo mu mitwe kubimva inyungu y'ubwo nyene bagaca babandanya ivyo rero ni kibazo mwavuze ikintu kijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura aha uri so nkuru ya Bujumbura nagenda babwire nibaza ko ubaka nation yo bigize nka 5-6 nani mubizi yo bigize nka 5-6 baza bahabwa isoko basubira bahabwa isoko muribuka igihe isoko ryitwa Nyambari Sino Africa twasanze ryari ryashizweho n'umugore w'umwambasaderi mu Bushinwa tuvyerekanye y'umurundi bien sûr mugabo yaci domo n'umurundi yari umwambasaderi hanyuma caca ku mushinwa kazi bagaca bagira amashirahamwe bakerekana ngo ni gihugu ibi rero nababwiye igihugu kimaze kumungwa na corruption n'igiturire usanga ari byo by'ubutare ari byo by'amasoko atangwa hana hariya niko bimeze haza umuntu none nk'ubu igihe ubaka nation yahabwa isoko muratubaza icyuma cyari cyakozwe kugira ngo berekanira capacité ya ubaka nation yari ifise kuko byose navuze ibyose biva kudahabwa ikibanza ca la science na recherche kugira ngo ibintu bibanze bigiwe ko ivyigwa biboneke
ivyo rero ntibiba mwiki vy'isoko gusa biba mu bintu vyinshi bikorwa nabivuze bari mu vy'ubutare ari no mu bindi aha rero mwabaje muti mbega amafaranga abenegihugu batanze ko ibi bintu bya bakane bizogenda gute leta d'après ivyo yatubwiye bavuze ngo bagomba bakorera na bakanisha nivyo bavuze mugabo je ndabifatanya na bya bindi vyanuzenya vy'amasosiyete y'ubutare abo bantu bashyize amafaranga na gute nibabanza batwereka abanza abicigwa cerekana amafaranga abo bakanisha nizo bayashizemo atavuye mu bene gihugu kuko ico gihe bajya bayatanze niyo bagomba kuja muri conseil d'administration mugabo ntagende bakanisha kandi amafaranga yayo ari amafaranga abene gihugu batanze tuvyumvikane none bakanisha izoba yagiyeyo akarite doki ata capital yayo izobegitse ifitanze na rero tuvuga tuti ibi bintu erega ivyo n'ubusuma bwabwewe c'est la même chose nibi vy'ama microfinance umuntu arajangaho kubera afise ingufu isiera ugaca usanga ariko aregeranya amafaranga y'abene gihugu agacaza kuyatungiramwo mu bintu bigaragara abantu nibaca kenge nico gituma mvuga yuko ibintu byose biba mubanze mu babazi ivyigwa n'abamenyesha amakuru ni mube des spécialistes mu kubaza ibibazo ivyo bitare question générale mu babazi ibibazo abantu batwara mu bacanire n'ibibazo erega birigwa byose birigwa byose jewe nibaza ko duhejeje kuko dusigaje umunota umwe kuri ico kibazo ariko ico kibazo isoko yatangiye mu Kayanza mu nama kandi ngo niyo mwari mu yavuzwe n'umukuru w'igihugu avuga yuko ubakanishe igiye kubaka isoko nkuru ya Bujumbura ubu naho haje ururimi rugira kabiri ati twasanze ubakanishe ntagira amafaranga nivyo mwita ubusuma erega navuze ko ikintu cyose ngomba kubanza kubivyigwa atavyigwa bibaye erega umukuru w'igihugu wewe agira ico bita discours d'intention ivyo no kuvyumva umukuru w'igihugu avuze discours d'intention abahinga baca ku kivi navuze yuko wakanishe kumva atandukanye yazane ariko ko ushobora kuba yarakoresheje izo nguvu aravuga ati turashobora kuza gutanditsa kandi atandukanye bigeze bazana ngo berekane ko babishoboye ariko tuvugana no kizo nguvu zoba zavahe wakanishe ni bari izo nguvu zo kuvuga ati yeso batashaka kuyironka ndakubaze nanje mbega hariho amasosiyete twumvise y'ubutare abiri ariko aragira bajya ba privé barimwo bafise ingufu zivuye baje gute nico kimwe n'ibyantu bakanishe rero sivyo vyonyene koja mu bintu mbega nk'ubu no kubaza mbega ko mbona mu ifumbire hariho abantu umuntu umwe canke babiri bahawe isoko izo nguvu bazikuye he erega mwebe nimwifuka izo kantu kamwe c'est global aya masoko atanu nimwumvise yuko ari umuntu umwe muri budget ya leta yaronse isoko ry'imyaka 10 arorokero budget yaniwe nyamatari itanu none uyo muri izo nguvu yazikuye he ingufu ni inzo na tuvuga tuti abantu bari muri leta n'abasure kudandaza bave mu kudandaza yega nivyo vyinyegeje inyuma hamwe ico cyumviro cyuko abari batanze amafaranga boje muri conseil d'administration kitokwemerwa muzoca muja he erega twebwe nabivuze twishingiza ingingo ya 33 y'umuzi wa shingiro turabivuga namwe nimucanira abatwara n'ibibazo nimubacanire n'ibibazo erega ikibazo kiragutuma wirukana aho buri mukuru namwe mugaye bibazo mubaza bibari bibazo nk'ibyo muri ko murambaza mubibabaza kumenya mubibabaza nibajamwe binjire mu izo sosiyete bonyene mugabo bakanishe ntibaserukire atamutaye yashizemo murakoze